Mbahaye ikaze ndabahaye ikaze kuri channel ya Kuryosha Show TV. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nizere yuko muguwe neza, mbahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kijanye n'ibintu icenda abagabo banka urunuka ku badamu. Ibintu icenda abagabo banka urunuka ku badamu. Rero utarakora subscribe, utarakora sabone ayikore kugira ngo tuzohore tujana ku biganiro ngenda ndategura uko bukeye nuko bwije. Utarakora sabone, like, comment mubikore kugira tuzoze turajana mu biganiro nzoza ndategura uko bukeye nuko bwije. Ibintu abagabo rero mu rugo, kubera nkunda kubategura ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango, ibintu bibera mu rugo. Mu rugo haraberayo urukundo, mu rugo haraberayo amabanga mpuzabitsina, mu ngo haraberaho kwigisha indero ku bana, mu rugo haraberaho ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Rero uyu munsi nabategura ikiganiro kijanye n'ivyo abagabo badakunda, abagabo banka cane ku bagore canke ku badamu babo babanye mu rugo. Rero wa mudamu uri kumviza kino kiganiro, ibi bintu bizirikane, ntuzohore ukunda kubikora, uzohore nawe ubireka kugira umugabo wawe ntavyanke urunuka. Icambere abagabo badakunda mu ngo zabo canke badakunda ku badamu babo, ni icambere ni kuba adahumura neza. Kuba udahumura neza, kuba utigirira isuku. Cane cane dufate nk'akarorero nka abadamu benshi barasuka, cane cane abadamu mu bisagara barakunda gusuka. Rero ukaja muri salo bakagusukira ari menshi, ari plante, ukacureka koga kuko aha mu mutwe burya hagenda hanuka, hagenda rero abadamu benshi batigirira isuku mu mitwe yabo, abagabo benshi ntibabikunda, baravyanka urunuka. Ugasanga rero winjira muri romantique, kujya kuntu umupapa ashobora kugira karese akagukora mu mutwe, ukaca asanga ntihahumura neza. Abagabo benshi ntibabikunda, ntibakunda. Rero wa mudamu we kunda koga mu mutwe nimba wasutse, canke niyo utasutse ukaca usanga abapapa, niyo utasutse ufise natirere ukaca usanga naho nyene ntiwoga mu mutwe. Ngo mama mutoga mu mutwe ngo umushatsi ntukura. Irifo rero kugira gute koga mu mutwe kugira ngo hahumure neza. Canke ugasanga ntukunda kwiblosa, uravyutse mu gitondo ntiwiblosheje, mu kanwa nyene hameze ukuntu. Nawe urabizi ugiye nko mu hantu hari abantu canke abashitsi bakagutembera utiblosheje, utangira guseka ugira ngo unyegeza mu kanwa. Rero abagabo ntibakunda umuntu adahumura neza mu kanwa. Urabona iyo mugiye muri ca gikorwa ca hariya mu gitanda, ukaca usanga uri kugenda winyegeza mu kanwa hanuka, ntaza kugusoma, ntaza kukurya ya minwa nabigisha uko nyene bakoranira karese, kuko aza kubanza kwiyumvamo yuko noneho udahumura neza, uca usanga no gushake buragiye. Ikigira kabiri naho abagabo badakunda ni makeup ikabije, makeup irengeje, maquillage irengeje. Abagabo ntibayikunda. Hari umuntu uzosanga yisize makeup ku buryo uko asa vyuze canke uko asanzwe asa mu buzima busanzwe, niyo yisize makeup uca usanga ari ibintu biri tofauti, ibintu bitandukanye. Ugasanga makeup yiwe irarengeje. Hari umuntu uraba ukabona none ujya ni makeup ushaka ajya n'akadaimoni, ukabona uko menga ntibabikunda. Ugasanga ugiye guhobera umugabo canke ugiye guheza biza umugabo wawe, ugasanga vyasigaye hehe ku munwa w'umugabo, canke wamuhobera wamuhereza afondote, ukaca usanga vyagize gute vyasigaye nawe vyamusigaye ko. Ivyo bintu rero abagabo ntibabikunda, baravyanka urunuka.
isige makeup ntoya, makeup igereranye, makeup itarengeje, ku buryo basi uko wari usa nuko n'igihe wisize makeup babona ati kweri yaberewe, kweri ameze neza, kweri ni nka wa wundi nyene sanzwe nzi mugabo pane yuko ushobora kugira gute kugira indenza rugero. Ica gatatu n'ubundi ni kugira isuku muri rusange. Hejuru twavuze yuko ushobora kugira isuku mu mutwe cyangwa ushobora kugira isuku mu kanwa, ariko n'isuku muri rusange abagabo barayikunda. Rero ntibakunda umugore atagira isuku. Umugore atagira isuku muri rusange ugasanga nko mu cumba c'umugabo araramo ugasanga ibintu birajagaraye, igitanda ntigishashe, impuzu z'umugabo ntizipanze neza muri garderobe, nari ziwe ntizipanze neza, ku buryo ashobora kuvuga ati sheri impereza ry'amasocks mu cumba, ukayahiga ahari ukayabura. Menya gupanga ibintu rero mu nzu yawe, umenya ati mu cumba ndavyutse ndahashashe hameze neza, ndahahindura nimba uno musi nashashuku yifaho no musi nsasuku, kugira umugabo wawe abone udusha, abone ibintu bishasha mu rugo rwiwe. Nimba ari muri saro umenya ati abana ba wundi usanga po iri impande y'umuryango, po iri impande y'injya, po iriye, ku buryo nk'umuntu naho yo bari umuntu wo hanze ushobora kumubwira turazi genda mu nzu unzanire ikiyiko mu kabati. Amajambere yaraje, amajambere arahari, ushobora kuba ufise akabati ukashuvuga ati niko kugira isuku, ku buryo nabwo ho bari mu kabati utamenya ati ibiyiko ngenda yipange mwaha, amasani ndayapanga ha, amabakure ndayapanga ha, byose ndayipanga, ukabipanga ukavuga ati ego nimba ninjiye mu kabati iyi fasi niyo gutoramwo ikirahuri, iyi fasi niyo gutoramo isahani, iyi fasi niyo gutoramo ikiyiko, ku buryo inzu yawe yipanga neza, ku buryo n'uri hanze cyangwa n'umuntu avuye hanze canke umuntu w'umushitsi ushobora kumubwira ati mpa kirya kintu akamenya hagitora. Hariho abantu rero usanga ibintu byo gupanga inzu yabo, gukoropa biki, ibintu by'isuku ntubabaze. Irifo rero ko abagabo ntibakunda abadamu batagira isuku, ntibabakunda na gatoya. Canke ikindi ikigira kane abagabo badakunda mu buzima bwabo, abagabo ntibakunda abagore b'ibigambo byinshi. Ugasanga umugore afise ibigambo ibigambo bidahuye. Abagabo ugasanga umugore ni umuntu ari wa wundi bigira bamenya azi byose, bigira abandi abizi, wamubaze ati mbega aturabizi kanaka tikanaka urabizi bimeze ukuntu akavuga kamenga yabaye peroke mu kuvuga. Wamaze tumbega urabizi bisaba ko tuzogenda akabara abantu b'amagambo adashira. Abagabo rero ntibakunda abagore bafise amajambo menshi, canke abagore bigira abandi abizi, abagore bigira babamenya, abagabo ntibabakunda. Ikindi ca gatanu abagabo badakunda mu buzima bwabo, badakunda bankurunuka, ni umugore atanga inama zitishimiye. Abagore batanga inama zitishimiye abagabo ntibabakunda mu buzima bwabo. Ugasanga haza nk'umushitsi kanaka, urumva nari nshaka gukora iki niki, wa mugore urumva urabikora ukura bigenza ukura kugira ibi nibi, ugasanga ariko guheza n'inama canke ariko guhanura ibintu bitabaho, ahubwo oriyo ko ariyo bari karaguhanura akabe karaguta mu manga. Abagabo rero ntibakunda inama, ntibakunda impanuro. Haza umuntu na gatoya kandi umugabo ari bari kuvuga, we wa mugore ukacusimbira ngaho ukashuja kuvuga, abagabo ntibabikunda. Ikindi kiga gatandatu abagabo badakunda banka urunuka, ntibakunda abagore babafuhira cyane. Ugasanga umugore arafuha ku buryo simvuze ngo gufuha ni bibi, gufuhira ukunda nibyo kandi ni byiza pe. Gufuha ugafuhira ukunda nibyo, mugapa no gufuha cyane. Ugasanga umugabo wawe yabavuye ku kazi
ari kumwe n'umudamu bakorana ku kazi nawe ugasanga wafushe te bagabo no munsi noneho urya mugore yantwaye umugabo wafushe oriyo kuna mubaza ati mbega urya ni kaninde ukaje usimbira nko kuri wa mudamu ukagenda gahiga niyaba wantwaye umugabo urumva ngo jewe ngo sindabyemera oya abagabo ntibakunda abagore babafuhira cyane. Gufuha navuze si bibi mugabo uri gufuha by'indenza kamere ugasanga urafushe ntubajije ntimpamvu ntutohojeje wagiye kwimanika wiyahuye kubera gufuha. Oya wabona ati umugabo wanje no munsi yatanye na kanaka oreyo kumubaza ati mbega ujya mudamu murakorana ku kazi ujya mudamu muhuriye kuki ukaje usimbira kuri wa mudamu cha kuri wa mukobwa ukatukumaza mbega mbwira mbega umugabo wanje mupanga iki mbega wantwaye umugabo mbega ngurumva. Abagabo ntibakunda abagore bamezuko ntibakunda umugabo wa mugirira icizere ikigira indwi. Abagabo bakunda abagore babizera ntibakunda umugore atabizera nico cindwi irifuye kugira umugabo wawe icizere ukamizera. Umugabo kugira gutware cyane ndiko ndavuga abantu bo mu rugo kugira akuzane wewe uze mubane nk'umugore n'umugabo yaravyiyumviriye ko araza aragukwa arakuresha kwanza aragupropoza ko gati je nshaka ko tubana kuko nyine ukwizera kwa mbere ushaka kumugirira araza aragukwa araza aragukura iwanyu araza gusha mu nzu yiwe arakugaburira arakwambika arambika abana aragira kira kintu cyose. Umushinge wa mbere wonyine ukwizera umugabo nuko honyine agutunze mu nzu kuko nimba mwaranditswe araje akubwira ati cyane naho muba mutanditswe mwasezeranye ko muzobana gushika gupfa kubera udashobora kumizera ureka kumizera nkande. Abagabo bakunda ntibakunda umugore atabizera. Dufate nk'akarore ego mama televiziyo muyifise mu nzu irahari mu nzu hanyuma mugahavuga ati jewe no munsi ngiye nje kuraba match nje kwirabira hamwe n'abandi bagabo tunywa gacupa tugira iki yamara kugenda nawe ukacumuje nyuma waushika shedi none wewe kubera iki canke wagiye kunci nyuma kubera iki wasize televiziyo match